Bisangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure ikugezako amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwaramutse neza ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri nombonesha kure ibatohoreza amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe zaco, hama ikabibashikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri nombonesha kure. Gufyonda sabone canke subscribe uramanuka munsi y'ino video hama ufyonda handitse ijambo sabone canke subscribe imbere y'ijambo Isange TV. Naratangura aya makuru nyezina nunyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko CVR imenyesha ko gushika ubu bamaze kumenya amazina 11,378 yakingiye abandi mu rwimo rwo mu mwaka w'1972. Mu kiganiro yaremesheje kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 12 Mukakaro 2023 muri hoteli Source du Nil, Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye harongoye umurwi CVR yamenyesheje ko gushika ubu umurwi CVR umaze gutohoza amazina agera ku 11,378 hashingirwa intahe ko yabaye inkingi z'amahoro n'ubuntu mu gukingira abandi mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Ndayicariye akaba amenyesha ko muri abo 11,378 bakingiye abandi mu kubanyegeza, benshi harimwo ababizize, bamwe ngo baratujijwe barakubitwa, abandi bateshwa ingo zabo baromoka. Akaba agira ati twasanze izo nkingi z'amahoro n'ubuntu zabikorera abo badasangiye ubwoko, mbere bazi ko nabo boshobora kuhasiga ubuzima. Yongera ati bamwe bahakuye urwanko rw'abo basangiye ubwoko. None abo bakijije abandi ni bande? Nk'uko bibandanya bivugwa na Ndayicariye, muri abo bakijije abandi benshi wasanga ari abatware, abihebeye Imana nk'abapatiri b'abarundi ndetse n'abanyamahanga, abanyeshure bigana n'abo mu bwoko bwabo buriko buraronderwa, abanyagihugu bato bato n'abandi. Akaba atanga akarorero k'umutware yatwara umutumba yanyiye musitanteri yamutwara ko ata munyagihugu n'umwe wo ku mutumba hatwara ajana kwica. Naho biruko ariko Ndayicariye amenyesha ko ayo mazina CVR ishikiriza ko yatabaye abandi aba arayavuzwe n'uwakijijwe, ariko ngo mu matohoza bakoze baratangaye basanze hariho bamwe mu bakijije abandi amazina yabo agaruka cane mu yavugwa ko yishe abandi mu rwimo rwo mu mwaka w'1972 nyene. Ubutese nizihe mvo zatuma bakingira abandi? Mu matohoza yakozwe n'umurwi CVR ngo bakaba barasanze benshi mu bakingira abandi babikorera kubera ubucuti, barabikoraga kubera ubucuti n'umubano mwiza wasanga bafitaniye. Akaba agira ati wasanga bamwe bafitaniye ubucuti bufatiye mu guhana abageni canke ubucuti bufatiye mu kwemera Imana nko kuvyariranira abana mw'ibatisimu. Abandi nabo ngo babikora kubera inyungu baka abagiye kwicwa nk'ibiturire, inzoga basangira, inka babemerera n'ibindi, ivyo bise kwigura. CVR ikaba ivuga kandi ko hari n'abakingira abahutu kubera banga ko bohava babura ababakorera mu mirima, abandi nabo bakabakingira kubera babitiranije n'abo mu bundi bwoko. Mwomenya ko muri abo bakingira abandi benshi hari abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko hakaba harimwo n'abahutu bakingiye abatutsi bo mu bumanuko igihe bari batewe n'abo bita ba Mayimurere. Ese aho muherereye hari abo muzi bakingiye abandi mu bihe bitandukanye vy'ubwicanyi Uburundi bwagiye buracamwo? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire.
Nayo kandi abakuru b'imitumba bahamagarirwa kutivanga mu manza z'amatati ahubwo bakore ibijanye n'intwaro n'ubuzima bw'abanyagihugu, bongere barabe gusa ko urubanza rwaciwe atawahohotewe. Ako kamo bagatewe n'umuhuza w'abarundi kuri uyu wa kabiri mu Kirundo, hari mu nama yagiranye n'abaserukira ubuzi, intwaro, amadini n'abahuza bose bo ku mitumba. Aime Laurentine Kanyana akaba amenyesha ko ibijanye n'imanza bitaraba abahuza, yasiguye ko nabo nyene bumviriza bakumvikanisha, vyanse bagatanga icegeranyo muri sentare bakukira, yibutsa ko abakuru b'imitumba atari bo bajejwe guca imanza no guhuza abafitaniye amatati ku mitumba. Kubwiwe abavyinjiramwo baba bariko bararondera ivyo bonona. Nayo kandi womenya ko amafaranga yose yahora arihwa n'abapanze ibibanza vyo kudandarizamwo biri mu masoko canke mu bibanza vyubatswe na leta, agiye kuza ararihwa mu kigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori OBR. Ico ni kimwe mu bintu bishasha itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 rizanye mu ngingo yaryo ya 65. Iyo ngingo ivuga ko abakorera mu mastendi canke stands mu rurimi rw'icongereza, amashopu shops canke ibindi bibanza vyose biri mu masoko leta yubatse uhereye none batangura kuriha leta biciye kuri konte ya OBR. Ayo mafaranga yahora yanduzwa na komine, ayandi akanduzwa n'abapangiye abandi bantu baronse ivyo bibanza, ubu azorihwa aciye ku makonte ya OBR ari mu mabanki, mw'iposta canke mu mamikrofinance, aheze aje kuri konte y'ikigega ca leta, konte generale du trésor public, uwo munsi nyene arihiweko. Ibwirizwa ry'abashikiranganji nimero 540 akarongo kaberamye 530 akarongo kaberamye 783 ryo kuwa gatanu mukakaro 2023 rishira mu ngiro ingingo ya 63 y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024, ritegekanya ko ibice 90% vy'ayo mafaranga bizoheza bikaja mu kigega ca leta Trésor Public, nayo ibice 10% bigaheza bikagaruka mu makomine. Ibindi mwomenya biri muri iryo bwirizwa ry'abashikiranganji b'ikigega ca leta n'intwaro yo hagati mu gihugu, nuko hatawuzoba hagipangira uwundi mupangayi sous location, kandi amasezerano yo gupanga akaba azosinywa hagati y'uwukorera mu kibanza ca leta hamwe na OBR. Umuntu wese adafise nimero ndangamutangakori NIF hamwe n'igitabo ndangamudandaza Registre de Commerce ntashobora kuronka ibibanza muri ayo masoko, kandi ntashobora no gusinya amasezerano yo gupanga na OBR. Ku bafise amakenga ko hokwaduka amatati hafatiye kuri ivyo bibanza, ingingo y'indwi y'ibwirizwa ry'abashikiranganji rivuga ko amatati yose yovyuka afatiye kuri ivyo bibanza azokwihwezwa na OBR. Ico kigo kigashobora no kunganirwa n'indongozi za komine. Ese mwari bwamenye iryo hinduka ngo murimenyeshe n'abandi? Twandikire. Nayo mu gusozera aya makuru kandi womenya ko ngo igiturire arico gituma abarongozi bikunda cane, bigatuma haba umwiheburo ku benegihugu. Ivyo ntivyashikirijwe na Gabriel Rufyiri arongoye Orikome, mu vyo rijejwe harimwo kurwanya ibiturire, akaba yabishikirije mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uwu wa 11 mukakaro 2023 mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya igiturire muri Afurika. Nk'uko bibandanya bishikirizwa na Gabriel Rufyiri, Uburundi buguma bumanuka cane ku bijanye no kurwanya ibiturire. Mu kubisigura akaba afatira akarorero ko mu mwaka w'ibihumbi 2005 Uburundi bwagira 131 ku bihugu 167, bugaca buronka ibice 23 kw'ijana. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2022 Uburundi bukaba bwagira 171 ku bihugu 180 vyagizwemwo amatohoza ku bijanye no kurwanya ibiturire ku bice 17.
Rufyiri akaba amenyesha ko ibiturire arivyo bituma haba umwiheburo ku Barundi ndetse no ku gihugu kuko igiturire gituma abarongozi bikunda bakarenza urugero. Gabriel akaba ashimangira kandi ko ibiturire ari umwansi wa demokarasi kuko ngo bituma haba umutekano muke mu gihugu. Ku bw'ivyo ishirahamwe Orikome risaba inzego z'igihugu kubahiriza amategeko, kutabangikanya amabanga bajejwe, kuzana amahinduka adasanzwe ku bijanye n'intwaro ibereye ndetse n'ubutungane. Gabriel Rufyiri akaba ashikiriza ko mu Burundi hakiri ikibazo gikomeye cane kuko hari ivyaha bidahanwa, aho twovuga nko kubona umutunzi ariko ntihaboneke aho yakuye ubutunzi, hamwe no kunyegeza ivyavuye mu biturire, kweza amafaranga yibwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravurwa hirya n'ino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi.